Kw'igenekerezo rya 16 Nzero umwaka wa 2026, ishirahamwe Rukristo Vessels of Hope Burundi yaratunganije inyigisho z'imisi ibiri ku barongozi n'abakristo bavuye mu mashengero atandukanye y'igisagara ca Bujumbura ku vyerekeye Ubujanama Rukristo, Counselling Chrétien. Shadrack Ninahazwe arongoye Vessels of Hope Burundi aratubwira ico iryo shirahamwe risanzwe rikora. Vessels of Burundi ni ishirahamwe mu vyo rikora harimo gufasha abana batishoboye, twasubiza mu mashure, inyigisho kabiri naho turi no mu bikorwa vy'iterambere y'amakomine biba bitandukanye bivanye n'amakomine abakeneye, tukagerageza tugatanga intererano yacu ishoboye, ariko ivyo vyose tubikora kw'ijambo ry'Imana. Ico kimwe cyo dukora vyose bijana no kwigisha abantu kumenya Kristo, gukura muri we no kubigisha vyerekeye ubujanama arivyo vyitwa counseling. Nayo Erika Ninahazwe asanzwe arongoye igisata cyo gufasha abantu guhinduka abigishwa ba Kristo n'Ubujanama Rukristo, aratubwira intumbero y'izo nyigisho n'ivyo biteze. Mu rurimi rwacu ngerageje kuvuga amajambo make, ni vessel ni igikoresho gishobora gukoreshwa. Akarero twese dushobora gutahura ni inkono mu muco w'Ikirundi. Inkono irakoreshwa n'igikoresho gishobora gukoreshwa mu kuvoma amazi no mu kuyaha abakeneye. Rero natwe tukibona igikoresho c'Imana mu gutahura umugambi wayo ifise ku buzima bwacu, hama natwe tukawushikiriza abandi mu rukundo, mu gukorera ibikorwa vy'urukundo, mu gusangira ijambo ry'Imana, hama nabo bakagira ku bandi bakabakorera uko nyene. Twebwe dukorera mu mice itatu, dukorana n'abana batoya, tubafasha kuja mu mashuri no kubarihira uburyo bwo kwivuza, kubaha ibikoresho, ego no kubaha uburyo bw'ishuri. Hanyuma tugakorera mu gisata ca kabiri, ari igisata cyo guteza imbere ingo n'imiryango vyerekeye kwisununura mu buryo bufatika. Hanyuma igice ca gatatu nico gufasha abantu mu bigumbagumba, ego arivyo twita counseling. Hanyuma no gufasha abantu mu gukura kwizera biciye muri discipleship. Ego no munsi twagize ibikorwa vyacu vya mbere mu ruhande canke mu gice ca gatatu nje kuvuga, arico cyo gufasha abantu gukura mu ijambo ry'Imana no mu gufasha mu marangamutima canke mu bigumbagumba by'abantu. By'amashuri n'abana twarabitanguye, igice ca kabiri cyo kwiteza imbere twaragitanguye, tubikorana cane n'abavyeyi babo baranavuze mu wa mbere. Hama ico gatatu rero twakoze uno munsi ku mugaragaro, cabaye igikorwa cacu ca mbere cari gihagaze kwigisha abantu bo mu mugwi. Twatangure ku mugwi w'abizera mu ishengero n'abandi bakorana n'amashengero, kubafasha kwiga ibi vyankenerwa canke ibintu vy'urufatiro kugira ngo bige ingene bashobora gufasha umuntu aje abatumbera afise ibibazo by'ubukungu. Ego uyu korera n'umugwi wa mbere twahisemwo abantu basanzwe bafise ico gikorwa mu mabanga yabo bajejwe, ushobora kuba ari mw'ishengero ko nabivuze canke hanze y'ishengero. Hanyuma hari ibindi rero bindi dukora bijanye no gutegura imiryango igiye kwitegurira kubaka urugo. Abantu babiri bagiye kwitegurira kubaka urugo, nabo turabafitiye programme yabo canke gahunda yabo. Ivy'uburyo gushika ubu kuri abo hari imigwi tukiriko turaraba nyene tubitunganya neza, ariko gushika ubu tugira abantu bose kuri uje iwacu dushaka ko afashwa bwa mbere. Kimwe mu byo twateguye ushobora gutegura inyigisho tukazisangiza abandi basanzwe bakora mu bindi bikorwa no mu yandi mashengero, aribyo bisa n'ibitwata kuri uno munsi. Kandi ivyo bikorwa biba ari ibikorwa ngarukamwaka. N'ubu twicaranye twakoranye n'abantu bava amashengero atandukanye, kandi byaratunezereye cane, kandi nibyo twifuza ko bikomeza kubaho, gukorera hamwe, gufashanya, kuko twese twubaka ubwami bumwe. Niyo nzira twese, niyo ntumbero. Nayo ku ruhande rw'abitavye izo nyigisho baratwiganira ivyo bungutse. Akantu nungutse n'ukuntu twari dusanzwe tumenyere gufasha abantu, tukabona kumenga umwanya tubahaye wo kubanza gutegura imitima yabo, twoba turiko tubatakariza umwanya mugari kugira ngo ico kibazo bafise gishobore kugenda neza. Turiko dufasha abantu, hari igihe baza bashavuye ari nka babiri, kuko nk'uno munsi ikintu twashishikaye kwigako cane ikijanye n'abantu babiri
canke bubakanye hanyuma ugasanga satani yabateye ntibashobore kumvikana mugabo bigasaba yuko abo bantu mubafasha kugira ngo basubirane. Nukuri abantu bateguye uruganda turabashimiye cyane, Imana ibongera umugisha ko bitanga kwabo. Yego y'imyanyura nuko nasanze urashaka kumufasha ariko ntushaka kumutorera inyishu zose. Nagiye gutahura yuko Imana ariyo bandanya gukora ubugingo bwiwe bivanye n'intambwe wamushikanyeko. Yego uruhara rwa Yesu rurakomeye cyane kubera ni wamuremesha, ni watora ayandi mastrategie umwana w'umuntu atashoboye gutora. Mwomenya ko umwigisha muri izo nyigisho yari Bob, muhinga mu vyerekeye Ubujanama Rukristo, yaje ava mu gihugu ca Amerika. So I could let my little light shine as bright as I wanted. They knew what they were getting when they set up an appointment with me. Now, if you're working within an organization and that organization is not Christian, then I think you still let your light shine, but you don't have to tell everybody that that's what they're seeing until they ask. It's like if I was a Christian plumber. I wouldn't have to tell everybody when I went into their house that I was a Christian plumber. They're just concerned, are you a good plumber?